N'amakuru ahambaye cyane, n'amakuru ateye ubwoba tugira ngo tubashikirize y'ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira adahumuriza ndetse ibiriko birakorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari ibintu biteye ubwoba ndetse bibabaje. Turaza kugaruka ku rupfu ruteye ubwoba ndetse rubabaje rw'ikibondo Moses Igiraneza, ndetse benshi bakaba bemeza ko ari n'umwana w'umutegetsi, ibyababaje abarundi batari bakeya. Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Riniteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Nimboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Urupfu rubabaje rw'ikibondo Moses Igiraneza, aho benshi bemeza ko yapfuye nabi cyane ndetse akaba yazize Dogiteri Kabura Diomede, yoba agiye guhanwa bikomeye cyane kubera urwo rupfu yagezemwo uruhara. Turabigaruka ko mu ido n'ido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira amakuru atangaje kandi ababaje y'ibiriko birabera mu nama nshinga mateka, aho abicanyi aribo bagiye kujya mu nama nshinga mateka. Benshi bakaba bemeza ko n'akataraza CNDD FDD izakazana kubera ubegito bwayo ndetse n'ibikorwa bigayitse iriko irakora, aho benshi bavuga ko bibabaje kubona uwakoze ikibi ashirwa imbere ngo ajye guserukira abanyagihugu yama agirira nabi, harimo kubica ndetse no kubakorera ikibi kibishe. Nabyo nyine murabigaruka ko mu ido n'ido ry'aya makuru. Uruhigi rudasanzwe rw'abakokayi n'abakomisiyoneri, abamaze gufatwa baratabarizwa ndetse hakaba ari n'amakuru avuga ko bashobora no kwicwa umwanya n'umwanya ku itegeko rya Maritino Niteretse. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akari karyo keza ko gupyonda ko kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatebye rero amakuru yacu tutatangurire kuri no nkuru ibabaje ndetse iteye agahinda, aho ikibondo cyapfuye mu buryo buteye isoni ndetse bubabaje kubera uburangare bwa Dr Kabura Diomede, aho benshi bavuga ko agomba gufungwa byanze bikunze. Urupfu rubabaje rw'ikibondo Moses Igiraneza, Dr Kabura Diomede yoba agiye guhanwa. Moses Igiraneza ari umwana w'imyaka 9, akana kazi ubwenge, kari kageze mu mwaka wa 5 n'amashuri mato mato, yaba Igitega, aho umubyeyi wiwe asanzwe ari umusirikare w'igihugu. Igiraneza Moses yari agwariye mu bitaro bikuru bya Gitega, Hopital Regional de Gitega, kuwa gatandatu iheze mu ijoro ryo wa 26 rishira wa 27 ukwezi kwa 7 2025. Umwana yararembye agira ikibazo cyo guhema. Umwana bamunyarukana muri su intensive, byari bikenewe ko umuganga aza kumuraba akavuga uko bamuvura. Cyari ikibazo cyihuta cyane. Iryo joro Dr Kabura Diomede niwe yari araye izamu. Abaforomo barahamagaye muganga Kabura Diomede aranka kuza kuraba umugwayi.
se w'umwana yarihamagariye Dr Kabura Diomede yamwishuye ko boreka kumugora. Abaforomo barishikiye aho muganga Kabura Diomede aryamye arahira kubyuka ngo aje kuraba umwana arembye. Yababwiye ngo nibamuzanire fishi y'umurwayi aho aryamye. Abaforomo nabo bati birahambaye ko ubona uko umurwayi ameze, uheze utubwire umuti twomuha. Kabura Diomede yaranse kubyumva. Se w'umwana yarituye musitanteri wa Gitega yanahoze arongoye hopitali regionali ya Gitega. Musitanteri yarumiwe ariko agerageza kurondera Dr Kabura Diomede aramubura. Muganga Kabura Diomede yari yamaze kuzimya telefone kugira ntihagire usubira kumugora. Musitanteri yagerageje kurondera iyo yakura uwundi muganga arateba aramuronka, ariko umwanya uhaciye wari munini cyane. Uyu muganga yaraje kugerageza umwana aca amucikanirako. Muganga yagize ati umwana yishwe no kubura umuganga. Bukeye Dr Kabura Diomede yarahagarizwe. Bukeye kubera umubyeyi wa Moses Igiraneza yagumye atabaza abategetsi, Kabura Diomede yarahagarizwe n'igipolisi ajanwa gupfungwa muri komisariya ya Gitega. Ntako Dr Kabura Diomede atagize ngo akoreshe ikimenyane cake igiturire kugira arekurwe. We yahora avuga ko ari igihangange azinanye n'abakomeye atawamukorako. Muri kino gitondo hitezwe urubanza rw'ikibiriraho rwa Dr Kabura Diomede muri Gitega. Ubwo bwa buhangange burakora canke sentare iri kubita agashi imuhane bimwe biboneka. Birahambaye ko zino nyifato z'abaganga bamwe bataye umurongo zihanwa. Hari abagwayi benshi batakaza ubuzima kubera umwitwarariko muke w'abaganga. Ibi bintu bidatunganijwe mu gihugu, inganda zizabandanya gutikira. Turahojeje umuryango wa Moses Igiraneza. Imana iwuhe ngufu muri bino bihe bitoroshe, yongere iwuhoze amarira. Dr Kabura Diomede azwi gute? Umwe mu baganga bakoranye yaduhaye intahe ati mwiriwe, uyu muganga Diomede Kabura ndamuzi, avuka muri komine Musongati yahahora mu ntara ya Rutana. Asanzwe ari umutama arangwa n'ubwibone n'amanyama cane. Mu myaka ya 2018 yari arongoye districti senatri ya Rutana. Jewe niho namumenye. Yasuzugurana kugeza aho yashobora kukubwira ngo umukomera amashi muri biro iwe. Aho rero waba wagiye kumusaba ikintu kanaka. Bivugwa ko yahakuwe n'ingeso mbi z'akaborerwe n'ubushurashuzi. Ibi nabyemeza rwose. Acajanwa Igitega. Nongeye kumusanga muri hopitali regionali Igitega muri 2021. Ndi naho nyine ntiyari yarahindutse. Yagumye ari umuntu akoresha amanyama, agaragaza ko ategerezwa gukora ibintu uko abishatse atawumuhaririza. Abandi batubwiye ko yakuwe mu Rutana n'umukuru w'igihugu. Yoba yigeze kumugendera asanga ntiyatonze ku kazi, yibereye mu nzoga n'ibindi. Abamuzi bavuga ko batatangajwe n'ibyamushikiye, ngo ni umuntu agengera cane abagwayi n'abo bahora. Umuntu nk'uyu azezwa amagara y'abantu gute? Abamurongoye ntibamuzi, ntibabona ko inyifato yiwe ishobora guhitana ubuzima bwa benshi. Iki ni ikibazo gikomeye cyane benshi mu Barundi bariko baribaza kubera urupfu rubabaje rw'ikibondo, aho benshi bemeza ko ibi byakoze agomba kubiryozwa byanze bikunze. Tugaruke mu nama nshingamateka. Shabani nimubona ku munsi wa mbere w'ibikorwa by'inama nshingamateka yavuye mu busumo bwo kwa 5 ukwezi kwa 6 2025. Iyi nama nshingamateka y'uno mwaka ikwiriye kwitirirwa Shabani nimubona, maze mu mateka y'u Burundi bakazibuka aho Evariste Ndayishimiye yagejeje igihugu kugeza aho ubwicanyi rurangiranwa atagira n'amashuri yo gutahura ibivugwa, ahabwa iteka ryo kwitwa honorable. Shabani nimubona ni icumu rishinze mu mitima y'imiryango myinshi yanyurujirije abayo batigeze basubira kuboneka, yiciye abayo canke abo yaboreje igufa. Shabani nimubona honorable rwose ukwiye
kwerekana ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD. Hari abagize ico bavuga kuri Honorable Shabani Numubona wavuze mu bwicanyi butagira uko bungana. Imana itabare igihugu cacu kweri, mbega yemwe igihugu cacu cabaye icumbunuzi kweri. Ubu aho gushira imbere abashobora gusoma no gutahura ico itegeko rivuga, bashira imbere abazi kwica, kunyuruza no gutuka mu nzuzi no guta mu nzuzi zitandukanye inzirakarengane zitandukanye. Ubu rero karashize ingani igihugu cacu gigiye gutwarwa n'abantu nk'abo. Mbega yemwe igihugu cacu gisha kigana hehe? Raba namwe ubu abahora ari abashikiranganje ubu bamwe bashizwe mu nama nshingamateka, abandi ni abakenguza amateka. Mbega ku bantu mwize iby'amategeko mukongera mukabisesangura, ibyo hari aho byakobonetse. Amabanga abiri ntabangikanwa. Ikindi naco ko mbona hari abashikiranganje bamwe binje mu bukenguza amateka, abandi mu bushinga amateka, bazubahuka babwire abazoba babasubiriye muri ubwo bushikiranganje ko hariho ibitagenda neza, narijya nabo nyine imyaka 5 zizoba zirangiye ataco bamaze mu bushikiranganje batwara, hariho ibitagenda neza. Mbega yambona kazoza igihugu cifashe 2040 giteye imbere 2060 tuzoyishikako gute mu gihe uwitwa ko aserukira abene gihugu ari umusuma, umwicanyi ndetse n'umukozi y'ikibi? Undi nawe yagize ati birababaje kubona abo yishe bariko baririra mu binogo rusange mu nzuzi aho yabataye, nawe arashije agira aserukire ibinywa amaraso by'amadayimoni byamutumye. Kimwe hari igihe Uwiteka azumva amarira yabo, nukuri Imana yari ikwiye gutabara abarundi kuko Uburundi burageramiwe. Undi nawe yagize ati nimubona Shabani natekane gato, hari ibibazo uzomubaza vuba. Icambere n'abarategura inyishu yacu nihe yashize Arcade Butoyi, Louis Niyonkuru na Philippe Ntamakiriro, inyankamugayo za seneri zo mucankuzo. Azatubwira aho yazishize ndetse atubwire ico ari kuzimaza. Undi nawe yagize ati kumbure agasanga ibyo muvuga ko ari by'ukuri, isi iramubona, mureke hari umugabo wundi umusumbya imbaraga batazokwirirwa baranyinyurana umunsi yamukeneye kwaja kumuhemba ibikwiranye n'ibyo yakoze ku isi. Yaba umuntu kwiyumvira iyo dutera tuja, ugomba yoreka gukora ikibi kuko imbere si heza ku munyabyaha. Bibiliya niyo ivuga ati ngo urabikora ukibaza ngo wahwanye nanje, iyi si ntawo kwigira agakomeye kuko niyakanya gato cane. Undi nawe yagize ati na leta irakwiye kwikubita agashi ikaraba ugwaruka rwize za kaminuza, umuryango urara watibitse umukanda mu nda kugira ngo umwana yige azateze imbere bene wabo n'umuryango, akagara mu mahanga ariko inkandagira bigega ukumva ngo Honorable no kweri by'ukuri iyo leta irakunda ugwaruka rwayo cyangwa se iriko irihambira igihugu. Undi nawe yagize ati twahora tuvuga hariho vuba na ziba, ewe Shabani imbonerakure yiyemera mu mpuzu zimeze nk'iza polisi, mbe azoza kwemeza iki? None ntimubona ko bashize ikibi imbere? Kubona Shabani yicara mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mugabo ukumva ngo basize Imana imbere. Nukuri murabona neza ko ya Mana abadede bama batubwira atariyo. Undi nawe yagize ati Adolfu muramwibuka, ubu nta muntu nuncemera ko akomeye abaho, isaha gusa niyo iba itaragera. Niyi ntwaro nta muntu ikwiye gutera ubwoba, isaha niyo itebye kugera. Buriya ibidashimwe n'abantu n'Imana ntibiha umugisha. Nukuri iyi ntwaro irakeneye kuva ku Burundi. Undi nawe yagize ati muri dede inkozi z'ikibi zirashimirwa mu kuronka ibiti bishimishije, ugomba kumenyekana muri dede. Hebana no kunywa inzoga, itabi winywere amaraso, uhe uzezezwa amabanga ashimishije, ariko nukwihenda imbere y'Imana ntabazobakingira ikibaba.
ni ukuri bazapfa nka Gahini bangara. Undi nawe yagize ati ico ca mbere mu gihe coba arico nibyo byo ari ibibi, ariko kuba atize ntibyobuza guserukira abarundi. Erega n'uwitize aratahura ibyiza bitegerezwa gukorwa, ukagira ngo abize sibo bataye igihugu mu manga, canke nta bantu batize mubona aribo bakora ibikorwa by'iterambere, ugasanga nibo bagwizatunga bahambaye. Umuntu womucira urubanza ku bikorwa bibi yakoze, ariko ntiyohorwa kuba atize. Mbona n'abize batagikoresha ubwenge, ahubwo batwarwa n'ibishobisho hamwe no gukunda no kurwanira imigambwe n'inyungu zabo. Aho gukunda no kurwanira igihugu bagwanira inyungu zabo. Undi nawe yagize ati bigenda gute kugira umushikiranganji yongere abe umushingamateka? Jewe no munsi nabonye abashikiranganji bari gusasa mu manama nshingamateka, imishahara yabo ica iharurwa gute? Ibi nibyo umwe mu banyagihugu yibaza, akabona ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD ataco izigera imarira abenegihugu. Undi nawe yagize ati uyu mwicanyi bari bakwiye kumupubira ifoto yiwe bari kumwe na sebuja Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu c'u Burundi. Ako niko gashimwe Perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi ahereza abamukorera ibyo aba yabatumye kumukorera. Aborera ni za ntumwa za Evariste yirirwa arakoresha mu kunyuruza abarundi, abandi abecisha ubwoni. Ubushimwe atanguye kubahereza none abo ba Shabani ubwo ntibuboba aribo bagize ka karwi Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yarigeze kubwira abarundi ko hari akarwi kanyuruza kakongera kakica abarundi mu gihugu. Abarundi bakagerageza kukamusaba ngo akerekane, Perezida Evariste w'u Burundi akanka kukerekana. Abarundi ntimubyibuka none aho hari umurundi w'ubwenge atoca yibwira ibyo byaha ba Shabani bakorera abarundi ko babitumwa na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Ninde wundi abarundi ko kwagiriza kuba ari ku isonga y'abanyuruzwa mu Burundi uretse Ndayishimiye? Nuko nyine abo bayatumye baba mukoreye neza najye abahemba, ariko Imana ntago izababarira, izabahana yivuye inyuma. Undi nawe yagize ati uriko uramwihamagarira ngo ubimubarire, rero niwe ubizi, twebwe twararengewe. Ni ukuri Ndayishimiye ibyo ariko arakora birateye isoni. Yego mana, uwo si umuvumo ku gihugu c'u Burundi n'abarundi. Shabani nimubona naciye ubwenge, numva yica abantu abandi akabanyuruza bakaburwa irengero, agafata no ku ngufu. Ntibitera isoni kuva yageze mu Kigobe guserukira abo yiciye nabo yanyurujije, imiryango yabo ibugwa irengero, n'intoki zimwe zijojota amaraso y'abana b'igihugu. Burya Imana yacu irihangana, sino yarungitse umuriro ukabuturirira hamwe n'izo ntungane bazoba bicaranye. Ni ukuri birateye isoni kandi birababaje. Ibi ni bimwe mu barundi batangaje, aho bavuga ko Shabani nimubona agiye gucafuza inama nshingamateka, ndetse ari ikimenyetso kitabesha ko Ndayishimiye ariwe utuma abanyuruza abantu, kuko n'ikimenyimenyi iyo amaze kubatuma ahita abaha ubushimwe buhambaye cane. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV.